Iyi ni radio BBC gahuzamiryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri wa mbere itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2022. Uyu munsi wa 20 z'ukwezi kwa gatandatu rero ni umunsi wahariwe kwitaho ibibazo by'impunzi ku isi. Uyu munsi ukabugeze ariko ahenshi mu karere k'ibiyaga binini impunzi zivuga yuko zititaweho bikwiye. Turashakisha iyo twajya tukanahabura, nk'umubyeyi w'abafite utwana arashakisha n'icyo yabaha agahererwa akabura uburyo yabigenza. Ubwo no kuri rwose ni uko n'Imana iguhe n'umugisha, tugira ibibazo tukaba naho twabitura. Izi ni impunzi zo mu ikambi ya Mahama mu Rwanda, uko niko biri n'ahandi mu karere k'ibiyaga binini, haba muri Tanzania, Malawi n'ahandi nk'uko muza kubyumva muri iki kiganiro cacu. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hoho havugwa ikibazo c'umutekano muke, cane cane ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahogwa kwitirirwa yuko bari mu mugwi M23 uhanganye na leta. Basigaye batinya kujya gufungura amaduka, kujya ku isoko, n'ukugenda wigengesera, kugenda mu muhanda navyo nuko kuba bareba gusa uko baremwe nuko bakabitirira kuba ari inyeshyamba. Turaja ni Kigali ahamaze gutangura inama y'umuryango wa Commonwealth, inama ya CHOGM. Twumve naho uko bimeze. Iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Imbere yo kuja kwidonido ariko mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC n'amakuru mushikirizwa na Jacques Niyitegeka. Abategetsi mu karere ka Crimea Uburusiya bwambuye Ukraine baravuga ko ingabo za Ukraine zarashe ahantu henshi hacukurirwa petroli mu nyanja muri uwo mwigimbakirwa. Iki akaba icyo gitero cya mbere Ukraine yabihagabye kuva intambara yatangira. Umusenateri wo muri Crimea Olga Kovitidi yavuze ko abantu batatu bakomerekeye muri ibyo bitero, kandi hamata akora hirondo n'indege ngo biri mu gushakisha abandi bakozi barindwi bakora aho hantu. Yavuze ko akazi kose kahakorerwa kabaye gahagaze. Amakuru haturuka Odessa mu burengerazuba bwa Crimea aravuga ko hari ibisasu byinshi byaturikiye muri uwo mujyi wa Ukraine urimo icyambu, ukaba uri mu hantu ingabo z'Urusiya zibanzeho cyane mu bitero byazo. Abaminisitiri b'abanyamahanga bo mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari mu nama muri Luxembourg kugira ngo bige ukuntu toni zibarirwa muri za miliyoni z'impeke zaheze mu bigega muri Ukraine zabasha kugezwa mu bihugu bizikeneye. Ushinzwe abanyamahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Joseph Borrell yavuze ko Uburusiya buri mu gukora ibyaha byo mu ntambara bugota ibyambu bya Ukraine. Minisitiri w'abanyamahanga w'Ubudage Annalena Baerbock yavuze ko Ubudage buzafasha Pologne na Romania kuvugurura inzira za gari ya moshi zikajyana n'igihe tugezemo kugira ngo impeke zirusheho koherezwa mu mahanga hakoreshejwe gari ya moshi. Gusa abategetsi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi baravuga ko inzira zo ku butaka zizafasha gusa igice ugereranije n'inzira zo mu mazi. Uburusiya buvuga ko ikibazo cy'ibiribwa ku isi cyatewe n'ibihano bwafatiwe. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ari mu gushakisha icyo agiye gukora nyuma yaho ibyavuye mu matora y'abadepite y'ejo byerekaniye ko ishyaka rye n'abarishyigikiye batakaje ubwiganze mu nteko nshingamategeko. Byitezwe ko mu minsi iri imbere hazahindura abagize leta ye kubera ko abaminisitiri batatu bayigize bari abadepite batakaje intebe zabo. Urunani rw'amashyaka agendera ku matwara y'abari ku murongo w'ibumoso ukarishye muri politike extreme gauche bayobowe na Jean-Luc Mélenchon, naho mu ishyaka rigendera ku matwara y'akazi y'abari ku murongo w'iburyo muri politike extreme droite bose biyemeje kurwanya amavugurura Perezida Macron yifuza gukora, harimo cyane cyane kuzamura imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru. Ni inkuru ya Hugh Scofield umugezwaho na Prime ku magenge. Ibinyamakuru byose byo mu Bufaransa bihuriza mu kuvuga yuko ibyavuye mu matora ari akamaramaza kuri Macron. Ni kofe yakubiswe mu maso, ico ni liberation.
Figaro kiti nugusimba uva mu kirere utabona iyo usimbira. Le Monde kivuga yuko umukuru w'igihugu atawundi afise wo guta ku mwikomo atari wenyene kuri uko gutsindwa, kuko yagumye yerekana yuko atankeka azoronka ubwiganza akeneye mu nama nshingamateka, bituma adashira habona ivyiyumviro bitomoye vy'ico yari gukoza iyo ntsinzi. Ubu Ubufaransa bugiye kwinjira mu gihe ca politike kizungazunga kirangwa n'impande zibiri zikomeye zitavuga rumwe n'ubutegetsi, rumwe rwiganziwe na extreme gauche urundi narwo na extreme droite. Ivyo Macron yemeye ko ikiringo ca kabiri kizoba icumurindi w'ibikorwa birimwo impinduka mu butunzi, muri politike y'ibidukikije n'ibintu vy'ibanze abanyagihugu bakenera, gisigaye ari nk'indoto gusa. Abakuru b'ibihugu n'abategetsi bo hejuru bava mu bihugu birindwi bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba bahuriye Nairobi muri Kenya kugira ngo bige ukuntu uwo muryango wakohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo gihanganye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 uherutse kugaba igitero cyawo gikomeye cyane mu myaka 10 ishize. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga izo nyeshyamba, ariko u Rwanda rurabihakana. Umubano hagati y'ibihugu byombi ntumeze neza, aho buri ruhande rushinja urundi kurasa ku butaka bwarwo. Kongo ikomeje gushimangira ivuga ko umutwe w'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba utagomba kuba urimo abasirikare b'u Rwanda. Leta y'Ububirigi yasubije umuryango wa Patrice Lumumba iryinyo rye mu muhango wabereye i Buruseli mu Bubirigi. Iryo ryinyo niryo ryonyine risigaye mu byari bigize umubiri w'uyu mugabo waharaniye ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba na minisitiri w'intebe wa mbere wayo, ariko mu nyuma akaza kwicwa maze umurambo we ukajugunywa muri aside n'inyeshyamba zari zibishyigikiwemo n'abacanshuro b'Ababirigi muri 1961. Ububirigi bwahoze bukolonije Kongo bwasabiye imbabazi uruhare bwagize muri ubwo bwicanyi muri 2002. Avugira mu muhango wo gutanga iryo ryinyo, minisitiri w'intebe w'Ububirigi Alexandre de Croo yavuze ko iki yari igihe gikomeye kandi cyanditse amateka, ariko cyatinze cyane. Amaherezo, iri jambo riri kuvugwa n'umuntu wese muri iki gitondo, kandi iyo tuvuze ngo amaherezo bisobanuye ko ari ikintu cyatinze cyane, kuko ntabwo bisanzwe kubona Ababirigi bihererana ibisigarira by'umwe mu baharaniye ubwigenge bwa Kongo igihe kigeze ku myaka 60. Ibisigarira by'uwo muntu waharaniye ubwigenge bwa Kongo byashyizwe ahantu hatazwi, hatigeze hasobanurwa, ariko ubu bigaragaye ko nta cyubahiro biduhesha. Igisirikare muri Burkina Faso kiravuga ko kishe mu bitero bitatu abarwanyi bavuga ko barwana intambara ntagatifu ya jihad batari munsi y'128. Kivuga ko ibitero byacyo byo kubutaka no mu kirere byiyongereye kuva mu kwezi kwa gatanu hagati kugeza hagati mu kwezi kwa gatandatu. Kuva muri 2015 igihugu cya Burkina Faso gihanganye n'ibitero bya hato na hato by'abarwanyi bavuga ko barwana intambara ntagatifu ya jihad. Mu kwezi gushize abarwanyi bagabye igitero ku mujyi wa Seitenga mu majyaruguru y'akarere ka Sahel, maze hapfa abantu barenga 80, naho abandi babarirwa mu bihumbi bata amago yabo. Mu kwezi kwa mbere igisirikare cyahiritse ubutegetsi gishinja leta yariho kunanirwa kubonera umuti ikibazo cy'umutekano muke. Florentine urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Nkuko nabibabwiye mu ntangamarara, uyu munsi wa mbere niho isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu w'impunzi, mu gihe imiryango ifasha impunzi ikomeje kugabanya imfashanyo z'ibifungurwa cyane yari yageneye impunzi. Leta y'u Rwanda yatanguye umugambi wo gufasha impunzi kwironderera imirimo no gukora imishinge ibafasha mu mibereho yabo ya minsi yose, aho gutegereza imfashanyo ziva mu mahanga. Mu ikambi zitandukanye z'impunzi mu Rwanda, bamwe mu mpunzi bamaze gushikirwa n'uyu mugambi. Umunyamakuru wacu Yves Bucana yagendeye ikambi y'impunzi ya Mugombwa mu majepfo y'u Rwanda icumbikiye impunzi zigera ku bihumbi 10 ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho hatanguriye uyu mugambi. Adutegurira inkuru ikurikira.
mu nkambi y'impunzi ya Mugombwa hano mu majyepfo y'u Rwanda. Ni inkambi y'impunzi z'abanyekongo, ni inkambi imaze imyaka 8. Ndi mu biraro by'ingurube byashyizweho nk'imwe mu mishinga igenewe impunzi zifashwa mu kwihangira imishinga. Ni nyuma y'aho HCR igabanyirije imfashanyo yageneraga impunzi. Bwana Ruhumuriza Faustin ni umwe mu mpunzi amaze imyaka myinshi muri iyi nkambi, avuga ko iyo mishinga iri guhindura ubuzima bwabo. Mu wa mbere ni ubuhinzi, wa kabiri ni ubworozi. Hari ubworozi bw'inkoko n'ubw'ingurube. Inkoko ni 5,000, ingurube ni 55, ariko zamaze kubyara ubwa mbere. Nababwiye ko bamwe twagiye tuziturira abanyamuryango, nkanjye naragitwaye nkibikije umuturage hano haruguru. Ni kigurube ubu ngubu cagura nk'ibihumbi 80. Hano naberetse ingurube iherutse kubyara ibyana 16, shishana kimwe tukigurisha 25,000 iyo kimaze amezi 2. Uri kumva ko nta nyungu iri iyo ngiyo. Ubwo se niki byara tumaze gukwirwa twese, uri kumva cacana kibyaye ibyana 10 kagurisha 25, kumva atari 250. Nyajanye mu nzu sinagura agafuka k'umuceri, nkagura ipantaro y'umwana. Ku ruhande gato hari umushinga w'ubworozi bw'inkoko. Butera Munyamariza akora muri uyu mushinga. Ubu ndakora ndahemba. Udufaranga mbona tw'umushahara ni 30 turanyunganira, kandi n'umwana yakenera igi akarirya. Nari kuba nicaye izuba rinyica, ariko mfite aho nirirwa. Ni imishinga migari ikorwa n'impunzi z'abanyekongo zigera kuri 300 zifatanyije n'abanyarwanda baturiye kano gace bagera ku 1,000. Bose bahuriye mu makoperative y'ubuhinzi n'ubworozi. Abanyarwanda bemeye guhara amasambu yabo bayagabana n'impunzi z'abanyekongo. Gusa Laurence Mukamuvugwa avuga ko byabanje kubagora kubyumva. Je mu direct tubona abavandimwe bacu b'impunzi baraza, baje bati rero ese muzemera kugira ngo mugabane mwese musaranganye. Bamwe ntibyatugiyemo, tukumva nyine ari ibintu biremereye, ariko noneho natwe tukongera tukibaza tukavuga tutese ko natwe ubwo buzima twabuciyemo twahunze, ubu ngubu noneho abavandimwe tubanye byaba ari bibi. Nyine bamwe ntibabyumva, ariko twebwe turavuga tuti turabyemeye. Imirima yacu barayisatagura, buri muntu akafata akarima kamwe akandi akagaha bagenzi be. Uretse imishinga y'ubworozi bw'ingurube n'inkoko, zimwe mu mpunzi kandi zifashwa mu buryo bw'ubucuruzi imbere mu nkambi. Kanyange Olive musanze mu iduka rinini ricuruza ibintu bitandukanye, avuga ko ahabwa amafaranga n'ibigo by'imari binyujije muri iyo mishinga yo kwiteza imbere igenewe impunzi. Muri uko gutera imbere kwanjye naguze inzu, ubu mfite inzu ntuyemo hanze y'inkambi mu Bishya. Inzu naguze miliyoni 12, niyo ntanga y'ingwate bakanguza badafite amakenga yuko nabambura. Nubwo bimeze gutya ariko impunzi zivuga ko umubare w'abafashwa kwihangira imirimo ukiri muto cyane ugereranyije n'umubare w'abari mu nkambi. Umwaka ushize umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi PAM wagabanyije imfashanyo zagenerwaga impunzi zishyirwa no mu byiciro. Abafata menshi bahabwa saga 7,000, abandi 3,000 ku kwezi. Hari n'abatagira icyo bahabwa kubera icyiciro bashyizwemo. Yves Bucyana, BBC gahuzamiryango mu nkambi ya Mugombwa. Tuve muri iyo kambi ya Mugombwa na Yves Bucana, ariko tugume kuri ico kibazo c'impunzi zigerageza kwigwana ko mu gihe imfashanyo z'amahanga zikomeza kugabanuka. N'impunzi rero ziri mu ikambi ya Mahamba nazo nyene ziragerageza, ariko abavuganye na mugenzi wacu Jean Claude Mwambusa bamubwiye yuko ubuzima butaboroheye. Mu marembo y'inkambi ya Mahama, bamwe mu mpunzi biganjemo abakiri bato baranyuranamo, ariko ubona nta cyerekezo bafite. Ni mu masaha ya mbere ya saa sita, ariko bamwe baragaragaza umunaniro. Mbajije hafi ya bose barambwira ko bafite ikibazo cy'inzara. Hashingiwe ku byiciro bashyizwemo nk'iby'abenegihugu baturanye, impunzi ibona imfashanyo nyinshi ihabwa amafaranga 7,500 ku kwezi. Abo biganjemo abagore bafite abana, abageze mu zabukuru ndetse n'abarwayi. Hariho icyiciro cya kabiri kibona makeya kuri aya, ndetse n'icya gatatu kivuga ko kitabona na busa. Yaba ubona afatwa nk'aho ari menshi ndetse n'ubona dukeya, bose barahuriza ku kibazo cy'inzara. Amafaranga baduha pe nta kintu atumarira. Kawunga bwa mbere twaratugura 8,000, ubigeze ku 17,000.
umuceri twahora tugura 14 ugeze ku 30. turashakisha iyo twajya tukanahabura nk'umubyeyi w'abafite utwana arashakisha n'icyo yabaha agahererwa akabura uburyo yabigenza. ubwo no kuri rwose ni uko n'Imana iguhe n'umugisha tugira ibibazo tukaba naho twabitura ariko ubu ngubu. Ikindi abatuye inkambi ya Mahama binubira ni ugushyirwa mu byiciro bibatandukanya kandi bose baraje ari impunzi. Basaba ko ibi byiciro bivanwaho haboneka na bikeya bakabisangira bose. Ni ukuri pe numva bibaye byiza, uyu yaronka nanjye nkaronka duke nanjye duke, noneho tugafatana mu nda nimba twabuze twese ryatobotse igarama nimba ari ayo mazi tukasangira hanyuma tugasenga Imana yonyine nta bindi byangiye. Hashise rero dufashe yuko ahubwo dusubiza twese tukaba impunzi nk'abandi, kudushyira mu byiciro ntaho dufise turimo, ntaho dufise dukorera. Hako badushyize mu byiciro tubibona uko byadushyize mu byiciro, badushyira mu byiciro atavyo tuzi. Gushika rero utirukanse usanga n'abana bagupfanye. Inkunga idahagije ihabwa impunzi yatumye batangira gushakisha, abenshi bajya gukorera abaturage nko kubahingira, abandi bikorera imizigo cyangwa se bagakora indi mirimo isaba ingufu nubwo bavuga ko ntazo bafite. Aha twahuriye mu gasantere ka Kagasa kari hirya gatoya y'inkambi ya Mahama. Nyonga kagari kubera ndagafise nkagenda nkashakisha hanze y'inkambi nyene ntwaza imizigo abantu nyene nkuko baba bampemba nk'akantu nyene ndibufate nongeraho kuri bya 500. Tugiye gusuma inyanya mutahe naguranye mugenzi wanje arangurana kugira ndabe yuko hava nisunonora. Ndataye kwibidimwe ongeze kuri 3 umuntu arabuko nogira kuko 3 na 5 ntacyo bishikana ko pe ukwiyungunganya ugakora udakoze nuko ushaka kujya kwiba ku inzara. Igabanuka ry'inkunga ihabwa impunzi ngo ryatewe n'ubushobozi buke buri mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rizireberera. Hari aho iri shami ndetse na leta y'u Rwanda bagiye batera inkunga imishinga mito mito yo kubafasha kwitunga, irimo n'iyo bahuriramo n'abenegihugu baturiye inkambi. Inkunga nk'iyi ihabwa abari n'abategarugori cyane cyane abafite abana bitaho bonyine. Jean-Claude Mwambutsa, BBC gahuzamiryango, Imahama mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ikibazo c'ibifungurwa mu mpunzi kiravugwa kandi mu gihugu ca Malawi. Abaserukira impunzi bavuga yuko imiryango igera ku 605 itakironswa imfungurwa n'ishami rya ONU-PAM nk'uko vyahora kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Navuganye n'userukira impunzi ziri muri ico gihugu Gorete Niyibigira, ndamubaza ico PAM yafatiye ko mu guhitamwo abikuramwo mu bahabwa ivyo bifungurwa. Muri kino gihe impunzi muri Malawi ntabwo zimeze neza muri rusangi, bitewe nuko hari iki kibazo cyuko hari impunzi zakatiwe ku biryo. Dufise imiryango ishika ku 608 itagishobora kuronka ibiryo, bakayita ko ari imiryango yishoboye, ariko ubirebye muri rusangi iyo miryango ni nayo ikenye gusumba abandi bantu bose bari hano muri Malawi. Ni imiryango isanzwe iba mu mpunzi mu makambi y'impunzi canke ni imiryango yari isanzwe yibeshejeho kumwe n'abandi banyagihugu? Ni ukuvuga ngo iyo miryango iravanze, hari iri mu kambi y'impunzi kandi hari n'iyiba hanze y'ikambi. Ivyo vyuko bafise ubushobozi bwo kwibeshaho ninda bibabwira ni HCR, ni leta ya Malawi, ni ishirahamwe rijeje kugaburira impunzi rya WFP niryo ribivuga. Hari assessment yakozwe mu mwaka wa 2020. Iyo ni PAM. Ubu ya PAM. Ubwo no kuvuga ngo twari tugeze mu 2022 bakavuga ngo abo bantu babakuye muri assessment yabaye mu 2020, ariko tugiye kureba nta criteria nimwe tubona bisunze kugira ngo abo bantu bakugwemwo, kuko abakuwemwo ari imiryango ibabaye gusumba. None abandi bahari bangana gute abagishobora kuronka guhabwa ikibafasha? Abagishobora kuronka ikibafasha no kuvuga hano muri Malawi twari dusanzwe turi abantu barenga 52,000. Ubwo no kuvuga ngo usivye iyo miryango mike yabakuyemwo, abandi bo baracaronka ayo mafaranga abafasha gufungura. Mwebwe musanzwe muserukira impunzi, hari ico muzi ico bakiriko kirakogwa kugira ngo abo bantu bashobore kuvuganirwa? Nta kintu na kimwe tuzi kiriko kirakogwa, kuko twaraciye hirya no hino. Hari bagenzi bacu nk'impunzi, hari n'abasanzwe bahagarara yandi mashirahamwe yigenga badufasha kugira ngo bashobore kuvugira impunzi, ariko kugeza uyu munsi ntabwo turashobora kuronka inyishu nziza, usivye kumbure ijambo twumvise uyu munsi rivuye kwa Ministre wa Homeland Security hano muri Malawi,
yatwijeje yuko bagiye kwicara hasi noneho bakareba ukuntu iyo miryango yakuwe muri sisiteme ishobora gusubizwa muri sisiteme yo kuronka amafaranga yo gufungura. ni kubaha icyizere ariko ntiyababwiye ati bizotangura ryari bizogenda gutya. Oya, ni icyizere gusa yaduhaye ariko nta kindi kintu yatubariye ngo bizotangira ryari cyangwa bizogenda gute. Mbega none dusubiye kuri ico kibazo cyo kugabanya imfashanyo, ni zose babakuye ko canke bagiye bagabanya bimwe bimwe, bimeze gute? Ni ukuvuga ngo imfashanyo twari dusanzwe turonka hano, hari imfashanyo turonka zitanzwe na UNHCR, hakaba n'izo mfashanyo z'ibiryo ziva muri pamu. Ni ukuvuga ngo izindi mfashanyo zose za UN turazihabwa, ariko izo mfashanyo za pamu nizo zahagaritswe kuri iyo miryango. None iyo miryango ibayeho gute? Muraheza mukabafasha gute? Iyo miryango ibayeho nabi kuko ugiye kureba ubuzima bw'impunzi muri rusange babayeho nabi. Kugira rero ngo ushobore kureka kwifasha nawe ufasha na wa muryango nawe wakuwemwo, ntabwo ari ibintu byoroshe kuko ubu byamaze no kwerekana inkurikizi mbi, ubusuma bwabaye bwinshi kuko ntabwo wowe uri umuturanyi ukaba uri kurafungura nanje abana bari barapfa n'inzara, urumva hari ikindi kintu kigomba gusha gikurikiraho. Mbega bimaze igihe kingana iki? Ivyo byatangiye guhera mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, kugira kane badapokera ibifungurwa. Ego cyane, bavuye mu bihugu bitandukanye, harimo abakongomani, harimo abanyarwanda, harimo n'abarundi. Ni ukuvuga icyo bahuriye ko nuko ari impunzi. Ubundi birebye nta kriteriya n'imwe tuvuga ngo niyo bahuriye ko yoba yaratumye babakuramo. Gorete Niyibigira avugira impunzi ziri muri Malawi. BBC gahuzamiryango ibashikanye ku isaha imwe muri minota 10 mu Rwanda no mu Burundi. Dusubire mu Rwanda i Kigali aho kuva ejo hakoraniye ibikorwa by'inama igira 26 y'ibihugu biri mu muryango Commonwealth, ahanini bigizwe n'ibihugu byahoze bitwagwa n'Ubwongereza mu gihe c'ubukoroni. Iyi nama yari kwakirwa muri 2020 ikaba yari imaze gusiba inshuro zibiri zose kubera ikiza ca COVID-19. Mugenzi wacu Samba Cuzuzo ari gukurikirana iyi nama, twavuganye mu kanya atangura kumbwira ibimaze gukorwa kuva ejo. Kuva ejo hatangiye inama y'urubyiruko, uyu munsi kandi hatangiye inama y'abagore. Jewe rero ndi bunitabiye inama y'urubyiruko aho urubyiruko abavuye muri ibyo bihugu bari kuganira ingingo zitandukanye z'ibibazo bireba urubyiruko bwo muri ibyo bihugu. Harimo ibibazo bishingiye ku bukene, ibibazo by'imibereho mibi, ibibazo by'ubushomeri, byo kubura akazi, ibijyanye n'iterambere ry'urubyiruko mu kurwanya ihungabana ry'ibidukikije cyangwa ry'ikirere. N'ingingo nyinshi bari kuganiraho bagerageje gushaka ibisubizo ariko baganisha cyane ku cyo urubyiruko rwabikoraho. Ico ugwaruka ubwago gukora kuri ivyo bibazo ni ikintu kizova muri iyo nama kibonetse canke nugushikiriza ivyiyumviro ku buryo inama isoza, inama y'abakuru b'ibihugu nk'uko wabivuze izoza igira iti izi nizo ngingo tugiye kwiga ko nizo dutwaye tugiye gukorera ko canke bagerageza kuronderera inyishu aho nyene. Ibyo byiyumviro n'ubundi nicyo abantu bamwe na bamwe bo twagiye tuganira baba bavuga bati inama nk'izi zarabaye na mbere, ibitekerezo byiza bigenda bitangwa ariko ibibazo turacyabibona. Iyi nama iheruka kubera muri Afrika mu 2007 muri Uganda. Bamwe bavuga bati ibibazo twavugaga icyo gihe hamwe na hamwe n'ubu nibyo tukivuga, ibitekerezo byiza byatangwaga ariko kubishyira mu bikorwa bikahora ari ikibazo. Nk'uko wari ubivuze rero, aba batanga ibitekerezo bikazamuka bikagera ku rwego rw'abakuru b'ibihugu, bakaba aribo bafata imyanzuro n'ishyirwa mu bikorwa byabyo. Mbega none kubijanye n'abaja muri ayo matsinda, buri gihugu kizanye abagiserukiye, haba mu gwaruka, mu bagore, mu bahinga mu bidukikije, bimeze gute? Yego, haza urubyiruko rutandukanye rwo muri ibyo bihugu. Sinavuga ko ari bo baba bahagarariye urubyiruko muri ibyo bihugu, ahubwo ni ababa bafite ibikorwa bitandukanye by'indashyikirwa bifasha urubyiruko mu bintu runaka. Harimo twavuze tuganira wavuye muri Bangladesh gukangurira urubyiruko ibintu by'isuku n'isukura kubera ko umwanda wica abantu benshi. Ubu n'ibikorwa bye kandi biri no muri Afrika. Ni abantu nk'abo ngabo baturuka muri ibyo bihugu bya Commonwealth bitandukanye bitwa ko ari urubyiruko kandi bafite ibitekerezo n'imishinga igaragara yuko ari imishinga y'ingenzi kandi ikomeye. Nk'ubu ngubu haravuga kanya minisitiri ukiri mutoya kurusha abandi muri Afrika, muri Namibia, ufite imyaka 26 gusa. N'abantu nk'abo ngabo rero bagenda bafite umwihariko
mu bihugu byabo kandi bakiri batoya nibo baza mu nama nk'izo ngizo. arakodesha nsamba cuzuzo nk'uko mumaze kubyumva rero mu makuru yacu yo mu minsi iheze abakuru b'ibihugu indwi biri mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba uyu munsi bahuriye i Nairobi muri Kenya mu nama yo kwiga uburyo ivyo bihugu vyoterera agacumu k'ubumwe mu gutanga ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo gufasha ingabo z'ico gihugu guhangana n'umutwe w'inyeshamba za M23. Leta ya Kongo irarega u Rwanda yuko rushaka urufasha uwo mutwe ariko u Rwanda nago rukabihakana kubera umwuka mubi rero uri hagati y'ivyo bihugu vyombi n'amajambo y'urwanko akwizwa ku mbuga nkoranyambaga abanyekongo bafise bashusha n'abanyarwanda cyane cyane abatutsi barizizigwa n'ayandi moko abarega kuba bashigikiye uwo mutwe wa M23 wiganjemwo abatutsi. Mu kanya gashize navuganye n'umwe mu bayobozi b'abatutsi muri Kivu ya ruguru David Karambi ari Goma atangura kumbwira uko bamurewe muri ako gace. Kuva iriya myigaragambyo yo kuri 15 yabaye hari abasore bashatse kwifatanya n'abandi bumva yuko ari marshe igamije amahoro, igamije gushyigikira ingabo z'igihugu, noneho barahohoterwa bakize hamana. Uwo munsi hari ahantu abavyeyi b'abatutsikazi bajya babika amata kugira ngo atangirika bacuruza amata no muri uyu mujyi, baragenda baramena barinjira basahura amata bavuga ko hari ikigo cya kaminuza Université de Haute Technologie de Grand Lac nacyo cyashatswe gusenywa kuko kigizwe n'umuyobozi wacyo ari mwene wacu. Insengero eshatu za bene wacu nazo zarabomaguwe. Uyu munsi rero si abantu baracyafite ubwoba, abana ntibakijya ku mashuri, abari bafite activité commerciale basigaye batinya kujya gufungura amaduka, kujya ku isoko ni ukugenda wigengesera, kugenda mu muhanda navyo nuko kuba bareba gusa uko baremwe nuko bakabitirira kuba ari inyeshyamba. None ibi bintu rero ni bande babikora? Ababikora ni abantu nyine baba ari manipule, ni insoresore utavuga ngo ni bande. N'ibyo bikorwa bibi bigakorwa les forces de l'ordre zireba abajeje umutekano. Insoresore ntabwo bazifata ngo bazifunge, munyoreze nimero WhatsApp mboherereze ibikorwa bibi bene wacu bari gukorerwa, haba igisangani, haba i Bukavu, haba iriya Ikindu, haba muri Katanga, haba i Kinshasa, kuri siège des institutions ugasanga abantu bitirirwa ngo barayobora igihugu, insoresore zabo zikagenda zigahagarara ahantu zikagota immeuble ngo kuko ituwemo n'abatutsi bafite imihoro ndetse n'amayiri no kwica abantu bakabatwika, bitirirwa kuba ari abatutsi ngo bakorana n'umutwe w'inyeshyamba, nta bimenyetso na bimwe. Nguko uko tubayeho nabi. None ko watubwira yuko ubu uye amashure abana batiga, anzu amashuri arugaye canke ababishoboye batari muri ubwo bwoko baratonda bakiga? Oya, abandi bariga, usibye abatutsi nibo bafite ibibazo kuko n'abiga muri kaminuza abari kuri moto, izindi moto zigahagarara zikavuga ziti wowe, zigahagarika wa mumotari mugenzi wabo bati wowe utwaye umunyarwanda hagarara. Nuko ugasanga rero babatera amabuye, hari abanyeshuri ba kaminuza, abandi bagize amahirwe bakirukanga. Dufite icyizere kuko leta yatangiye kubihagurukira yamagana amagambo ahembera urwango rw'ubundi bwoko, amagambo ahembera ubugererwa nabi n'ubwicanyi. David Karambi arongoye ishirahamwe ryo mu bwoko bw'abatutsi muri Nord Kivu
bita isoko. Niwe rero asoje ikiganiro cacu co kuri no mugoroba. Ntitwashoboye kumva ico abategetsi ba Kongo bavuga kuri ivyo, tuzokomeza kugerageza kubarondera bidukundiye mushobora kubumva mu misiri imbere. Naha rero uno munsi dusoreje iki kiganiro cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva, mwijwi mwari ko mwumva Florentine Kwizera. Tubashimire mwese abadukurikiye haba kuri internet no kuri Facebook.